hari ibintu bitatu vyagarutse muri aya majambo y'Imana kandi bikomeye mu buzima bwacu, mu buzima bw'abantu. Bwa mbere twumvise igisabisho ca Tobito se wa Tobias, n'igisabisho c'uyu Sara mwene Ragueli, ngo bikadugira umwanya umwe imbere y'Imana kandi Imana ikavyishurira umwanya umwe. Bwa kabiri twumvise ikindi kintu kiza gisa, ikintu kijanye no kubaka, kwabirana, kwabirwa canke kwabira. Nico murazi ko ari ikintu gikomeye cane cane muri ico kibano co aho hambere mu myaka ya kera rwose. Murazi ko umwigeme atabiriwe waba ari nk'umuvumo, ko aba ari nko gupfa, ugasanduka ugasanza upfuye rwose ugaherezako, ikibano cose kikakubona nk'igicibwa. Ariko kandi twumvise hari ikintu cagarutse aha mu nkuru nziza gihambaye, kijanye n'izuka ry'abapfuye. Murumvise ingene abasadusayo aho bari batanye n'abafarisayo, murazi yuko nahanyine n'ibinyene baje kubaza Yesu bijanye n'izuka ry'abapfuye, kubera yuko izuka ry'abapfuye ntirishoka ryumvikana cane mu bitabo bobo bemera. Omenga nico kimwe no muri iki gihe. Murabona yuko nka twebwe abakatolika hari ibitabo byinshi vya Bibiliya twemera bisanzwe biri muri Bibiliya imwe. Abaprotestant ugasanga basoma Bibiliya harimwo ibitabo bitarimo. Abasadusayo bari bafise bobo Bibiliya yabo, kono noyita nka Bibiliya yabo, yarimwo bijya bitabo bitanu vya Musa, ivyo bitabo Pentateuch bitanu gusa, bijya vya mbere tubona muri Bibiliya nivyo bemera, ibindi ntibavyemera. Ariko abafarisayo bakavyemera vyose. Ikiro kijanye n'izuka ry'abapfuye Imana yagiye irabwishura bukebuke, si ikintu cashotse cumvikana kuva mu ntango Imana icimenyesha abantu. Nico gituma ugiye kuraba no mu mico n'imigenzo y'abantu, nivyo hari igihe abantu bavyara kugira ngo babandanye ubuzima bubandanye, mugabo ico gihe kera harimo n'insiguro yuko ukuvyara bituma umuntu umenga abandanije mu mwana wiwe, ku buryo bw'uko umuntu apfuye atavyaye. Aha mu Kirundi wacu murazi ko bamutana ikara, abapatiri bose baduhambanya ikara, nubwo harimo abavamo ugasanga baciye ku ruhande, ugasanga arafise akana iruhande. Mugabo ni ukuvuga yuko umuntu wese apfuye atavyaye byitwa ko azimanganye nk'ikara nyene rizimye riheze. Ariko turumvise ingene Yesu no mu kubishura afatiye kuri ivyo bitabo bitanu bemera. Cagihe Imana yimenyesha igihe yimenyesha Musa mu gisaka, ikagira iti ndi Imana ya Ibrahimu, Isahaki na Yakobo. Nk'ababisoma ukaba abasadusayo, kumwe twese dukunze gusoma, kumwe abavukanyi bacu b'abaprotestant usanga bakunze gusoma akayora akarongo akaverse akakagutera mu maso, none nk'ibi Yesu yishuye abasadusayo mu byanditswemo akarongo ku kandi ngo yiyise Imana yizuka ry'abapfuye. Ntibyanditse akarongo ku kandi, bivuga yuko Bibiliya birasaba yuko itegera. Aha Yesu agize ati ni Imana ya Ibrahimu, Isahaki na Yakobo, mu kwishura abasadusayo bariko bararondera insiguro yoba yemeza ko vy'ukuri hari izuka ry'abapfuye. Abishuranya amajambo y'ivyo bemera, ivyo kwemera ko kwagarukira, mugabo batashobora gusoma ngo batahure neza babone ko handitsemo izuka ry'abapfuye. Nako uyu munsi na twebwe turemera ko Bikira Mariya yarizwe mu ijuru kandi ko bishinze imizi muri Bibiliya, mugabo ntuyibone vyanditse akarongo ku kandi. Ibintu murabibona?
none mubara ibintu Yesu yishuye aba basadusayo byanditse ngo akarongo ku kandi ndemeriza ukajya bapfuye. Mugabo araberetse ko muri ibi bintu Imana yavuze handitswe n'izuka ry'abapfuye. Imana ikagaragaza iti sindi Imana y'abapfuye, nta kuntu yoza kwiyitirira abatariho, mu kubavuga nuko bariho. Iyo umuntu aronse ibatisimu akaronka izina imbere y'Imana aba yuguriye ubuzima budahera, araronka ubuzima budahera bwiza, ubuzima budahera mu buninahazwa bw'Imana, nk'uko kandi aronka ubuzima budahera mu muriro udahera igihe yawukoreye. Igihe yawukoreye, igihe yawitangiye, igihe yahisemo kuguma yibereye mu muriro udahera. Sinzahora bacokoza ngo ahantu hamwe amatara atigera acika kugira ngo biremeshe ngo bariya baba mu muriro udahera, kuba bafise amatara muri muriro udahera. Ariko icyo nagomba ko tuzirikana ni ingene ibyo bintu bifatanye: igisabisho, ukubaka urugo n'ubuzima budahera. Murumvise yuko nk'aha muri iyi njiri baje kumwereka Yesu yuko ivyo vy'ukwemera izuka ry'abapfuye atasiguro bifise, n'ibintu bidasiguritse, ahubwo n'ibintu bitwengetse, n'ibintu biri hidikira. Nari nk'umuntu yabiriwe n'abantu ndwi, bibaza yuko baje kwereka Yesu ikintu kidashoboka. Nk'umuntu yabiriwe, umwigeme yabiriwe n'abagabo indwi, bose bagaseka atanu avyaye asize umwana. Mw'ijuru, mw'izuka ry'abapfuye bizogenda gute? Nkuko bagomba kumbwira ati bazova bamuryanira ko hariya, mwese agira ati ni gwanje, undi agira ati ni gwanje. Murazi iyo abasore bahuriye ku mukobwa ingene bahagwanira, co kimwe n'abakobwa bahuriye ku musore umwe ingene bamugwanirako, akananirwa no kubabanguranya. Yesu akabereka ati ibyo bintu mwiyumvira byo ku rugendo rwa hano ku isi siko bimeze hariya hakurya. Bivuga yuko rero niwubaka canke ntiwubake ntacyo bitwaye, ntibizovuga yuko utazozuka mu bapfuye, kuko kubaka si ryo hangiro rya nyuma. Nanje niba narabaye patiri si ryo hangiro rya nyuma, nabaye patiri ko nshaka inzuka ry'abapfuye. Ni ibintu byo kunzira. Abantu rero mutararonka ntimusubire guta umutwe, nayo ikibano kibatonda ko kikabarya umutima, murabenga ubwo ntibakuroze ibiki, si ryo hangiro rya nyuma. Kandi niwabigira naho kubaka, wumve yuko ubigize mu ntumbero y'izuka ry'abapfuye. Ntubigire kugira ngo kwegere mu nzu use n'abandi bagukure ko uburemere bw'ikibano, papa we na mama we baba bagutwenga batusaziye muhira cyangwa bamuvukana cyangwa iki. Oya, si ibyo. Ariko kandi nibicigwa ku bantu mwese muja kuremera abantu bataronsa bo bubakana, batararonka bo bubakana, mugatuma bashobora guhusha inzira y'ubuzima bwabo, bagapfa bavudukiye kugira ngo nabo bamere nk'abandi, baboneke nk'abandi. Hari abantu benshi bishe ubuzima bwabo buryo, abandi bakagenda gutega imitego, ari abahungu batega imitego abakobwa, bamutwanze inda naho yanyase, niyabona indi iteye iwe azokwizana. Umukobwa akaza agatega umutego umuhungu ati antera inda, tuzoca dutonda iwabo n'abiwacu bose tumubwire tuti utegerezwa kuntwara. Ubwo si ubugeni, ubwo si ubugeni. Murumvise hariho ikintu ngaha bavuze mu gisoma cya mbere twari kubizirikana umwanya munini. Hari ibintu byinshi biryoshye byategerezwa kuduhumura, bikaduha umuco mushasha ku bintu bimwe tubamwo nk'abakristo mbere, mugabo ugasanga ntituriko turabibamwo mu ntumbero y'umugambi w'Imana. Murumvise ingene mu mugambi wo kubaka kwa Sara vyagoranye
w'abagabo indwi bose umengano nyene yagarutse kwa babaza Yesu nguko bamwegereye kose guhari shetani ikirica. Ariko tuzovyumva misi imbere Tobias umuhungu wa Tobi kuko ari Imana yari yaramugeneye niyaza shetani ntizobishobora. Bivuga yuko ukubaka k'umusore n'umwigeme si ibintu bihera hagati yabo gusa, si ibintu bihera hagati y'imiryango yabo biserurwa na dote yasubiye gukara dote pati uzuze muri dote yanje narabihevye imbere ngira ngo sigaje yamushikanje gusa sigaye muhira abandi bose murabyumva hakiri kare ntihagire umwezi wo kumumera muri dote ntuzobishobora. Pati ngirira akantu nshorera akantu uzoze muri dote si ibintu bihera hagati y'imiryango, si n'ibintu bihera hagati ya mwebwe na leta muri leta civile. Urazi ko hari igihe bihera ngaho iyo bipfuye ti dusamburiye umwe wese afata inzira ye undi afata inzira yiwe amadivorce. Hari n'ikindi gikorwa c'Imana cyo gituma mubona Imana hagera igihe ikavuga iti ibyo si ibintu by'iwanyu mwenyene nibyo nigwanya ariko kandi si iby'iwanyu mwenyene, hari n'isakramento, hari n'ikintu c'Imana, hari n'ikintu c'Imana. Ushimara n'ikintu c'Imana ejo bundi sinzi hari ubugeni bwavugishije abantu benshi baracira n'inkonda ku marezo sosio. Bwa bugeni bwa wa mugore w'igikuri yagiranye ubugeni n'umusore mwiza. Hari abakobwa benshi babuze biyase umusore yiciki sivyo wawe. Hari n'ibindi bantu gobe pati guhendabira ngo n'uyu nango ni mutwebwe ngo hazogera cyane mitwe Imana yaduhoye. Si ibyo, reka kwirabira mu bantu ufise inzira yawe. Ugaca usanga rero abantu iyo twibagiye yuko hari n'ikindi kintu kidusiga ubwenge kitagarukira ku bantu gusa ku gahanga k'abantu, kitagarukira kuko uri umukobwa mwiza wisize neza usa neza cyumvikana ko ategerezwa kuronka, cyangwa umusore w'amafaranga menshi cyumvikana neza ko acinyaruka kuronka. Hari ibindi bintu binyegeje biriya. Hari n'aho bajya banyarutse kuronka baguciye ko batari mu bintu by'Imana, bari mu bintu by'ugusara kwabo, batari mu mugambi w'Imana, cyangwa ibirimo iyindi mitego myinshi, ibindi bintu by'umwijima utazi. Atari ukuvuga yuko bubatse bari muri ibyo bintu, hari n'abandi bubatse koko nk'isakramento nk'umugambi w'Imana. Aha turumvisemo mbere ngo harimo n'ikintu Imana yaretse kigakorera mu buzima bwa Sara, iki gishetani cyitwa Asumone. Kubera ko Imana yabiretse yarizi neza ikizokuramo. Ejo twarabyumvise musigura imwe ngo Imana ngo yaretse ibyo bintu ngo Tobito biramuca ko kugira ngo azabera akarorero izindi nzaruka zizokurikira. Hariho ibintu bijya biduca ko by'ibyago mu buzima Imana ishaka kubikuramo inyungu kuri benshi, inyungu kuri benshi. Aho nigeze kuzana mbwira ni wowe ubugeni bwawe ntiburagera, kuko mu bugeni bwawe Imana igomba gukirizamo benshi, n'ababyeyi bawe n'imiryango yanyu. Cyo gituma bizoteba ntibibaze yuko ari ibintu muzogira n'uwiwawe gusa ngo biraheze. Urazi ko n'umusana abantu bagira ati nibyo bacu turi babiri nta n'uwundi dushaka ko tuziramo. Babiri ni babiri gusa, babiri gusa nta bandi. Turi babiri muri inosi rwacu turi babiri gusa, turi babiri. Usanga baragiye aho bamuratembagara naho nk'imirisho n'imirisho y'amari ibiri, hano dufise umwe gusa. Ntibashaka kubyara nta ngwane dushaka, tugomba kuguma twiramara turi babiri mw'isi nk'inde yaguhenze. Ubuzima bwawe igihe cyose utumva ko buriho kubw'abandi, nta kanyamuneza karama
uzobusangamo. Wapi? Akanyamuneza sako twihagiye nako duhaye abandi. Ubuhigwe si ubwo twihagira, si ubwo twiha, si ubwo duhata cyangwa duhabwa n'amafaranga, buzana mu kwitanga tukabera ubuhigwe abandi, ugaca bucika ubuhigwe bwacu bukaza bushuritse cyane. Sinzi murigeze kwandika ijambo ryiza ati biba ubuhigwe mu buzima bw'uwundi buzosanga bwashuritse mu murima wawe. Sara rero mu gisabisho ciwe agatakamba asaba ngo Imana imutabare, kandi hageze Imana yaramutabaye. Na Tobito yarahumye hakagera igihe Imana ikamutabara. Ariko murabe ingene Imana igira ibintu neza, mugabo ugasanga twe tubibona tukaza kwita ko imirabwe kuko tugarukiriza hafi. Sara ntiyazi ko muhiko biramucako azoba inyishu ku kibazo gikomeye c'umuntu yitwa Tobito n'umuhungu witwa Tobias. Ingorane ziwe yarazi ko zizovamo umugisha kuri uyo muryango wa Tobito na Tobias. Tobito ntiyarazi ko ingorane ziriko ziramucako zizoba inzira yo kugurirwa ubuzima bushasha kuri Sara. Cyo mu bisabisho byabo byadugiye rimwe, Imana igishurira rimwe. Ingorane zumwe zicika inzira y'inyishu ku wundi. Muze muritondera ibintu byose bishobora kubacako kumbure bikabasiga ubwenge. Kandi nitwasenga turondera kwegeranya ubuzima bw'uyu munsi, tugume tubona ko turiko turarondera izuka ry'abapfuye. Duzi ibintu bishike hariya, ntibigarukire kuri 40 na 60, murazi ko mu vision y'isubu y'iterambere. Genda ushika kwizuka ry'abapfuye. Ivyo uri kurabamo uyu munsi wumva uti ndateye intambwe ngana izuka ry'abapfuye. Niwaja gusenga ukumva utari kurabwiga n'ivyo, reka kwiyobeka, reka kubesha. Niwaja gushinga urwawe utumva ko ugiye ugana izuka ry'abapfuye, reka kwishima umugozi mw'izosi. Kuko uyu munsi yarababwize gutyo, ariko baribaza ati ibi bintu iyo tubimenya kare bitwari kuvyinjiramo. Bicuza bakura bo utarubaka, bakumva barakunungwigwa gusa kugira bati ico nsubiza haki. Aha rero bivuga yuko n'ibintu byose vyotera mu buzima bwacu, naho byo bivya shitani. Babantu mwese kumbure mu mazi igihe imyaka myinshi mukabona abandi babacako mutarubaka izanyu, mukaguma mwijogota, iwacu hari amashitani baratwambarije kwibiki, warasenze kenshi, waragize iki, kumbure waraciye mu bapatiri baragusengera, uraja mu mapasitori, ngira ngo usigaje mu masenyeri no kwa papa. Nawe nico usanga bigumya ari uko gushika igihe cyavyo gitahe, gushika igihe cyavyo kirangire. Igihe kigeze suko umenga Imana ntikuzi, suko umenga Imana ntikuzi. Aho marambira wewe amarotete wamamo, ibisabisho wamamo, amadeliverance n'ibintu mukagira ibisabisho n'abandi bakagufasha, abari muri iki gihugu n'abari mu mahanga, mwese mugakorana. Ivyo bibaza ko Imana byose itabibona, ku buryo bw'uko ushobora gusanga igihe tukiremerewe n'ikintu tukagira ububasha tukabyitira shetani, tukamera nk'uko umenga twarayirihebeye, igakizira tukimera korera, tukayiha ububasha ku buzima bwacu. Mugabo uko biri kose nta manerekeza umutima ku Mana. Haragera igihe Imana ikavuga iti ruhuka, inzira yawe nari ndayizi. Ico gihe ni ryari? Ntihagire baca baza baribuka kumbaza ngo be pati ngo ubona ryari. Ahubwo muza kumbaza muti dufashanye igisabisho, twakira ibintu ko byogenda mu nzira nziza, turindire igihe c'Imana, kandi naco nyine tukindira tugira tuti mpaka kwizuka ry'abapfuye. Nimba waje ngaho no munsi ng'igihangiro mpaka kwizuka ry'abapfuye